nivyo nk'uko biheruka kuvugwa mu kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abamenyesha makuru n'abenegihugu, mwirekugwa ry'abafungwa harabaye amanyanga atari make. Harabagumijwe mw'ibohero batari kugumayo, kandi hari n'abandi barekuwe batabwirizwa kurekugwa kuko wasanga bakoze ivyaha bikomeye, no kuvuga ngo bitarabwa n'itegeko umukuru w'igihugu yari yashizeho ryo kurekura abafungwa. Umukuru w'igihugu yari yashizeho itegeko ryo kurekura abafungwa bakoze ivyaha bito bito canke abari barangije umunyororo ariko bakaba bari bakiri mu munyororo. Umugabo rero mubona yitwa Ndemeye Jean Gregoire, avuka muri zone Kajondi, komine Rutovu, aho ni mu ntara ya Bururi. Umugabo rero ngo mu mwaka wa 2022 hari ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi ngo niho yafatwa n'iperereza imuhira, bamwagiriza ko atunze ibigwanisho bicira umuriro, baramushize mw'ibohero. Aho ngo izo zari itariki 9 z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu 2022. Ngo mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2023 araburana, sentare iramwumviriza aho muri sentare nkuru yo mu ntara ya Bururi, TGI Bururi. TGI Bururi isanga arera. Sentare yagize iti Ndemeyeja na Niyonsaba Caritas nabo bareze ku caha co gutunga ibigwanisho bicira umuriro. Aho rero urubanza ntirucitse, aho ngo yariteze yuko ataha arabura. Aho ngo baciye bunguruza urubanza ari uko biciye mu mugambwe mu kwezi kw'indwi. Umugambwe wahe muca mwumva, umugambwe uri ku butegetsi. Murumva yuko urubanza rwaciye ruja muri sentare nkuru isubiramwo, cour d'appel. Urubanza barusubiyemwo baciye bamuca amande y'ibihumbi 100. Ayo mande niko guca aja kuyatanga muri obere. Ahejeje aritega yuko ataha arahebura. Aho rero ngo procureur wa cour d'appel ahi Bururi yaciye atwara urwo rubanza muri cour supreme canke muri sentare ntahinyuzwa. Ngo yasavye yuko borukasa rugasubira i Bururi, hakaba siege nshasha, no kuvuga ngo rukaburanishwa gushasha n'abandi bacamanza. Ngo ni itariki imwe y'ukwezi kwa kane mu 2024 hari Igitega barukasa, sentare cirusubiza i Bururi. Ngo itariki 4 z'ukwezi kw'icumi mu 2024 niho yasubira kuburana, aburanishwa n'abandi bacamanza. Hanyuma ngo sentare niko gusoma urubanza ivuga yuko hokwirikizwa urubanza rwa mbere rwari rwaraciwe niyo sentare nyene. Ugo nago rwari rwarundi yaza yarihiye amande y'ibihumbi 100. Eka no kuri iyo ncuro ngo ararindira gutaha biranka, bamugumizayo. Ngo niko guca haza ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Ngo bari bavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu baje kuraba amadosiye y'abazorekugwa. Ngo basanze wewe yareze, izina ryiwe ntibabakirishira ku rutonde rw'abazogirirwa ikigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Bati wewe urera ntiwogirirwa ikigongwe kandi wera. Kandi vyarumvikana, none umuntu yari yarejejwe na sentare yategerezwa kuba ari muhira. Mwumva bavuze ngo ugiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu, mwumva ivyo bintu byari kumvikana neza? Bari guca bamubwira bati wewe ntugende. Ariko murazi yuko hategerezwa kubaho n'icanditse. Hanyuma ngo abo mu biro vy'umukuru w'igihugu bagarutse baje kurekura abanyororo, baravuga bati none uyu Ndemeyeja aracariko arakora iki ngaha ko yejejwe? Muri TGI yarejejwe, cour d'appel yarejejwe. Bati none apfungiwe iki? Yategerezwa kuba ari muhira. Ngo baca bagira bati uwo
ategerezwa gutaha. Niko guca ataha. Ntiyatashe uko nyene, baramwandikiye icete. Aha niwe mwandikiye ico cete cyo gutaha, ariko yitwa Niyomwungere Jean Claude. Ntatashe amaze amayinga abiri imuhira, uhari ku itariki 13 z'ukwezi kwa12 mu 2024. Azabona abo mwiperereza baramufashe. Ico gihe ngo yaramanutse i Bujumbura, bari bafise manda yanditse ko ngo évasion de la prison dans les circonstances non connues. Mu Kirundi reka tuvuge yuko ari nko gutoroka mu buryo butarekuwe n'amategeko. Ubu rero basuye kumufata baramupfunga. Ubu yasubiye mu ibohero. Ubu ari mu ibohero. Ubu rero ikibazo ndakigarukanye kuri mwebwe nk'umuntu yobabaza nk'abashinga ntahe, mwumvirije uko kuntu vyagenze. Impapuro nagenda zibereka, voilà, les copies de jugement nagenda zibereka, voilà, n'abanditse kuri kicete bo mu biro by'umukuru w'igihugu nababasomeye, izina ririko. None uyu mugabo kino gihe twovuga yuko apfungiwe iki? Apfunzwe n'ikihe caha? ITGI mwumvise uko baciye, muri cour d'appel bwa mbere mwumvise uko baciye, ruja muri gasambura manza, voilà, barugarukana muri cour d'appel Bururi, kwigwa n'abandi bacamanza, baragira bati tuvyihweje ntihakurikizwe urubanza rwa mbere. Ne bagabo, jewe n'ukuri kw'Imana ndasavye mumbwire, je natembereje umutwe ndasubira ndiyumvira, none uyu mugabo vy'ukuri apfungiwe iki? Mu vy'amategeko murumva yuko yeze, ariko kandi murazi yuko hari abantu ushobora gusanga babifisemwo ukuboko, babandi mutayobewe. Urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka kandi afise ukuri, akifatisha umukuru w'umugambwe mu ntara, akishimikiza en general quelconque de l'armée de la police. Niho bigoreranya kubaho bya rimwe rimwe. Igambwe rero biragisibije. Umukuru w'umugambwe arashobora guhagarika urubanza, no kuvuga ngo wewe akabroka urubanza kandi sentare yaramaze kuruca. Murumva yuko n'uyu Ndemeye Jean ivyo bishobora kuba bitari kure y'irifungwa ryiwe. Mu vy'amategeko, mu vy'ubutungane murumva yuko yera, yarejejwe, voilà. Ubu atari ivyo bintu vy'imigambwe canke ivyo vy'abagenero, hari ikindi kintu mwumva co mufata cotuma apfungwa. Aravuga rero ati jewe ko atacaha kinyagira, nukuri ndasavye ndekugwe subire mu muryango bandanye ibikorwa vyo kwiteza imbere. Twisunze izi manza zagiye ziracibwa na sentare, turasavye ababijejwe ngo bikubita gashi barekure uyu muntu, kuko ubiravye ariko azira ubusa, ariko azira akarenganyo. Ni hamwe nyene mu Burundi ukurusha inguvu akugira ico ashaka. Turasavye umukuru w'igihugu ko yofata mu minwe bino bibazo vy'aba bene gihugu, kuko birateye agahinda. Bikimeze uku iterambere tuzoryumva ku matwi, igihugu c'u Burundi ntikizokwigera gitera imbere n'umunsi warimo, kuko abo giteje imbere uzosanga bari mu mabohero, abategerezwa kuba mu mabohero usange bidegemvya, bagume bakora bwabo begito bwabo, ya mafuti yabo. Imyaka amajana n'amajana ihere igihugu c'u Burundi kidateye imbere na gatoya. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese, natwibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.